bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Turasangira ijambo riri mu gitabo ca Yeremiya igice ca 52 umurongo wa 31 gushika kuri 34. Yeremiya 52 umurongo wa 31 gushika 34 handitse ngo: maze mu mwaka ugira 37 Yehoyakina umwami w'Ubuyuda ari mu mugozi mu kwezi kwa12 ku munsi wako wa 25 Evil Merodaki umwami w'Ibabuloni abohora Yehoyakina umwami w'Ubuyuda amukura mu ibohero hari mu mwaka yimyemo, amuyagisha neza, yubahiriza intebe yiwe kwirutisha iz'abandi bami bari kuri we i Babuloni. Amunyuranurira impuzu zo mu ibohero, amwambika izindi, amuha kwama asangira nawe na ntaryo iminsi yose yamaze akiriho. Kandi kubimutunga agererwa ivyo kumutunga n'umwami wa Babuloni vy'intasiba, ingaburo yuko bukeye iminsi yose yamaze akiriho gushitsa ku munsi yapfiriye. Mukundwa, nkundira ndagusangiza iri jambo kubw'uku kwezi kwa 12 nkuko vyabaye ku mwami Yehoyakina. Ndavuze ngo kaze mu kwezi kugukira ivyari bikoshe byose no gutegwa iteka ridasanzwe canke guhabwa iteka ridasanzwe. Imana ishimwe cyane. Imana yakuzigamye amezi 11 ikwemere guhonyera muri ku kwezi kwa 12 igushoboze gushitswa kuri ibi vyabaye kuri Yehoyakina mu kwezi kwa 12. Urambara ati neje ko ntari umwami, mugaje ijambo ry'Imana ritwita abami n'abaherezi, abo bose bamwakiriye. Wewe uwaha Imana, wewe wakiriye Yesu, ndagusengera ngo ubohoke ivyari bikuzibiye, ivyakubuza gushika kure, ivyari inzitizi, ivyari ntambamyi, bive mu nzira ushike aho wategerezwa gushika. Ingwara zineshwe, ubukene buneshwe, kandi usubizwe iteka ryawe, usubizwe icubahiro. Aba bari munsi y'umwami w'Ibabuloni hariho abandi bami benshi, mugabo naho yaboshwe ngo acahabwa iteka kurusha abandi. Iminsi umaze muri ako gacinyizo, iminsi umaze umerewe nabi, umwaka wose warindiriye, Imana bikoreye Yehoyakina bikandikwa, nawe bize vyandikwe. Ndajeje umwaka ahimbawe, afise ibimutunga vyose, asubijwe iteka, abonye umuryango ukize, abonye iteka rigarutse, abonye urugo rwe rumerewe neza, abonye ibikorwa vyiwe bitotahaye bizana umwimbu mwinshi. Imana iguhezagire. Ndakwifurije ukwezi kwiza kwa 12. Uragahezagirwa niyakuzigamika igihe cyose. Urakoze kudutega yombi.